ryari nkasubira kukubona mfise inzara n'inyota yo kukubwira kakajambo k'indome 10. Salut bakunzi ba televiziyo iwacu Top TV, murakomeye muraho, nizere aho muri hose murakomeye. Nanje vraiment ndashima meze neza. Kuri micro turi kumwe na Nahima na Jamila, ukipenda nite Jaja. Hama uno musi ikino ushaka kubabwira nuko cameraman wacu ari MC Mango, niko novuga bigafu wangu. Hama icambere cyoco nimwibagira kugira subscribe, j'aime na partage byose, umva ndabakunda cyane. Uno musi rero nagenda babwira yuko dufise umuntu sinomuvuga izina, oya arivuga wenyene. Sali mweze gute? Neza Jaja, makuru ego from ndakubwira icambere cyoco uraberewe. Urakoze cyane gose. Waberewe tu. Gusa uransonze tu, nawe birakwiye. Cameraman muhere hasi, nizere ko muhera hasi gushika hejuru. Ama iramusaba kunzi ba televiziyo iwacu Top TV. Ndabakunda mwese abafanzi banje Watch Top TV, ndabaramukije mwese. Nkuko munzi mwese muranzi mazina y'abavyeyi Ntakirutimana Jeannette aka Sister J. Icambere cyoco ndakubaza Sister J yavuye yaturutse muri Jeannette. Muri Jeannette iyo sister nayo yaje sister mukobwa, umva ucwa maga Sister J. Urazi gukre. Sister J sa none mumeze gute? Tura nkuko bibona nta kibazo na kimwe. Icambere cyoco mutwihanganiye kuba mwadubatebeje sivyo? Nta kibazo na bigora abagabo. Icya kabiri cyoco naganda kubwira ati wakoze cyane kutwita Sister J. Yesi gahunda genda umuntu akunda ashira ibintu ku murongo, kintu cyose kijyane n'umwanya wacu. Ego umva uri nk'umuzungu. Ego sinkunda umuntu anesha gahunda, sinkunda umuntu notesha gahunda. Vraiment ukuntu watwihanganiye ni by'agaciro. Murakoze cyane. Sister J ndakubaze kugira wiyumvemwo umuziki byagenze gute? Cyaranje mo nyene bona ikintu nakuze kindi mu maraso, numva nyene ko nzotegerezwa kuririmba uko bizogenda kose. Nshaka udusigurire ukuntu watanguye kumva nyine umuziki, basi ikintu nyine ntiwarabiye ku bandi uvuga ati je nzombuka oya, udusigure neza byaje gute, byaje bigana hehe ibintu nk'ivyo. Je nakubwira nakuze bindimo nyene ndumva ati ntegerezwa kuzoririmba kandi nzoba ntegerezwa kuzoba umuntu akomeye ko bizogenda kose. Ego wari ufise imyaka ingahe? Bonda kuje 27 ubu ufise 27. Ego kugira umenye yuko ufise impano y'umuziki wabimenye ufise imyaka ingahe? Nko yara ku myaka 18 gutyo kuduga. Nayo ubu Sister J ufise imiziki ingahe? Imiziki 10. Video imwe. Sister J sa jesha ko umbwire neza, umva unsigurire kugira n'abantu bariko baradukurikirana bavuga ati turamenye inkuru ya Sister J neza. Abafana bawe abantu ibintu nk'ivyo ni ryari watanguye kumenya yuko ufite impano yo kuririmba? Natanguye nyene kuvyumvamo neza no kubona ko mfite impano yo kuririmba neza kabisa 2013 muri 2013. 2014 indirimbo ya mbere nace ninjira studio. Ya mbere mbadayisize umugaragara. Umusi wa mbere. Ego umusi wa mbere winjira muri studio 2014 kwezi kwa 12 tariki 5.
none ko nzi abantu benshi binjiye muri studio usanga bafite ubwoba batinya we byagenze gute kugira nyine wumve ufise confidence nyine yuko ushobora kuririmba nabangiye kubesha nta numwe adatinya studio Mike umunsi wa mbere nawe uravyumva singiye kuyemera nabo basitare kazi nabo basitare ndibaza batibesheye umunsi wa mbere Mike rahamura naho bubimenyereye sinajya ngaho mbesha ndumva ni sawa hama sister J umaze kwandika indirimbo zingahe indirimbo ni nyinshi gushika n'aka kanya ni nyinshi cyane oya mvuga ava yuko utaraja muri studio indirimbo umaze kwandika indirimbo bandise ico gihe imbere yuko ninjye studio nari maze kwandika indirimbo zine ariko ntora imwe ndabona ko no yigira iya mbere ndayitwa kakajambo kindome 10 kakajambo kindome 10 none no kubaza wambwira icyo gasigura akajambo kindome 10 wakamenya akajambo tumve ndagukunda wow uraciye ubwenge cyane gose cyabawe ziko nunguye oya nukuri basi nitrabaje no merci ama none kubeki wahisemo iyo ndirimbo bon ndiko ndandika narayumva burya hari ukuntu wandika ukiyumvamo indirimbo cyane niyo burya indirimbo izoba hit uravyumva muri wowe indani yego cyandayitoramo nyene mwizo zindi ndavuga ati reka mpere kuri iyi yego none boducishirizamwo kugira abafana nyene nk'abantu basi murumva muri 2014 arabana nyene usanga batazi neza iyo ndirimbo yawe ya mbere kugira uyiririmbye baci baguma nyene bavuga ati reka tugende kuyirondera tumva iyo ndirimbo indirimbo nazanye ku izina ya kakajambo uzogaruka ryari nkasubira kukubona fisi inzara n'inyota yo kukubwira kakajambo kindome 10 igihe twamenyana nagufashe nk'umugenzi ariko izuba ryaseruka rikongera rikarenga niko rukundo rwiyongera bikananira kuguhishuka wow nukuri kumana abantu bariko baradukurikirana neza cyane ndazi yuko iyo ndirimbo vraiment mugende muyirondera jewe nyene cye numva amosozi dutse vraiment ufise ijwi ryiza cyane urakoze cyane urakoze hama tubandanye sister J numvise ijwi ufise ningene nakuhaje ufise mu bintu by'umuziki vraiment denda ko byatsi uzogera kure urakoze nanjye ndavyiyumvamo umuntu akora kugira atsinda shike ku ntsinzi kucyo namuntu akora kugira agira iki asubira inyuma buryo ukora ufite icyo ugamije kugeraho naho hoza abantu bakakudekuhaja wo icyo cyo ni cyambere urakizi mu muziki uhura n'ibigeragezo bitandukanye ariko jewe ntegerezwa sininya urabona umuntu wa mbere ndumutarambirwa jewe ko ari umutarambirwa sinigera je ntageze ku kintu niyemeje sindiko kunanirwa n'umunsi warimo yego hama sister J ni zihe novuga ingorane wahuye nazo mu gihe par exemple muri famille iki kugira ko abavyeyi benshi ntibemera cyane ibintu by'ubusani abavyeyi ntibabishigikira cyane gose ni kihe kintu nyene wumva basi caguteye ingorane mu gihe ufise impano ukumva umenga nyene kiguteye ingorane ibintu nk'ivyo oya nabangiye kubesha indirimbo ya mbere nayisohoye papa yapfuye sinsigarana mama nawe jemba urakoze nta kibazo na kimwe mama ntera nta ntambamye nimwe yigeze iba mu muryango wanjye nguri kurambuza ikintu cy'umuziki cha oya nabangiye kubesha ego vraiment cyambere kwanza pole urakoze mu bintu by'ama uburyo
uburyo amafaranga Buryo buragoye nubu ndigwanaho na management ufite nubu ndigwanaho gushika nuno munsi ndaranka management biragoye ariko ni kwa kuninye no bukunda ikintu uvuga ati muziko mu Burundi urabizi nukuntu bimeze muri make sivyo nukwigwanaho kugira uzobone management biragora ariko genda nanjye iyo management izoboneka ariko nanjye hari aho nishikanye gushika none munsi ndigwanaho yego kabisa tuguheruka ku ndirimbo zibiri za nyuma ntibagiye neza ni muri 2019 nizo ndirimbo za nyuma tuheruka nyene kubona usohora kubera ikino no ubuzimye habaye iki urazi kuri isi umuntu agenda yaca mu ngorane zitandukanye biragoye kuvuga ariko ngo nari narahevye umuziki n'ubuzima biranagoye nakubwiye ko nigwanaho narigeze guhura n'ingorane nyuma y'icyo ariko Imana yaramfashije ariko ndaje vuba abakunzi banje ho muri hose nge sinabataye tundaje n'igikorwa gishasha kandi vuba merci sana umva ni sawa umva tukwitege vuba cyane iyo ndirimbo umaze ushaka kuduha twebwe abafana bawe turindiriye tubone yitwa gode ije ku izina demarrage abantu bose babyumva demarrage coming soon vuba nanameza abiri asigaye kugira ije hanze ntanameza abiri oya yabaye meshi nabiri basi ntakabije umva biravana n'ukuntu umuntu ibintu birahinduka ego hama novuga yuko uramaze kuyandika nayejeje ahubwo ndayimanye igihe nk'umwaka wose narayanditse umva hasigaye gutwika gusa uja muri studio abafana n'ukuri murabyumva sinabataye je demarrage vraiment nyuma ndidumbagura nakanda igisasu kiraje vuba none abantu batazi demarrage cyo bisigura nk'abafana bawe bashaka ku demarrage kwa abantu benshi usanga batize ukuntu gusa bakunda umuziki kuraba gusa batumva ico bisigura iki reka basi ndawucishiriza ko gato yumviriza hagurukira muri demarrage konte ikanepa nanjye nkaryoherwa shoferi namurosa ngendesha uko mbishaka nandaza mu makona imodoka arayizi arapima umubire akongeza amazi wow ntajya titira shoferi azi icyo akora ntajya ceceka burya atera n'inkuru n'umunyekomedi atuma nirirwa nseka sinzi ko ari ikigingi canke mutima nibaza ko ari wetu canke komanda shoferi mucapa kazi hakuna matsatsa amfashe vora n'umutima uratuza ambwiye ko arushe ndamufasha kunyonga akishima kuko mbikora nk'ukabigomba naguma niyumvira ati gumuririmba burya nanje nariko ni monjo biraryoshe akoze ndizeye niyasohoka izo bari muriro cyane gose gusa Imana ibishatse ntangorane vuba ego Joko ndayumva ni sawa abafana gusa bavyumve bagume bakurindiriye isasu kiraje vuba demarrage merci sana vraiment ndumva ni sawa none tugeranije je ndabona ufise impano kwanza sindayibona umva ndabibona nyine neza urafise impano none kuri ukubona ngaha mu Burundi abantu bararirimba wewe kubgawe wifuza kugerayo yewe nakubwiye je aho kuva kera aho nifuje kugera ntarahashika ntibizokunda mpaka nzokomeza nkora n'inguvu kandi mbabaye mpaka nshitse ku ntego yanje tugiye muri East Africa novuga ninde muririmbyi akuryohera iwacu hose muri Afrika muri Afrika nyene uzungurukwe umuririmbyi wifuza kuba nkawe muri Afrika ukunda gukurikirana nkuko muri Afrika abo umukobwa cyangwa umuhungu tutanguye kwanza ku mukobwa vuga umukobwa Simi ndamukurikira cyane Simi Simi
simi simi simi urabyumva muri Afrika ngaha abana hari umukobwa yitwa mbe no mama navuga sinzi umuntu twavuga yuko ari umuririmbyikazi ngaha mu Burundi yitwa Sister J aragukunda cyane ku muhungu nawe aha ni muri Afrika Satbi 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 abafana benshi nanjye ndamufana man naho ndi umuririmbyikazi sinogira gute arashoboye urumva afite impano muri we ndemanywa so kuvuga ndiko ndashaka menye canke ndiko ndahiga hiti guci wiwe oya ngiye hari impano namubonye motu tandukanye ni yabandi ego ni nk'ubu Satbi akubwiye ati jewe Sister J ndaje turirimbana uwo byifata mu gute nonezerwa n'ukuri uwo byakira ntiworira oya sinorira gusa nyine byonezera kandi ndazina ni kubera urazi ikintu cyose n'amahera n'ubundi habura amahera n'ubundi nanjye impano ndayifite umunsi yabonetse tuzokora ikintu cyose urazi n'amafaranga yego hama nagenda gushimira akoze kuba waje ukatwitaba akoze cyane ndizeye yuko ikiganiro cyacu gihereye hanyene gusa ari ikintu kimwe ngira ndakubaza nibagiye urafite umwana ndamufite umukobwa umuhungu abafana barabyumva abantu bari baza ko Sister J ari inkumi oya noba nararumvye noba naradivye ndamufite umuhungu uba waradivye oya urubaza oya ntubaza gusa urafite umwana yego Felicitas sizabos umwana n'umugisha jewe uko nobivuga ndabona umenga ikiganiro cyacu giherenga hanyene bana nkuko mubibona Sister J ariho arahari henguyu kandi abafite ibintu bishasha cyane ya ndirimbo yawe demarrage bana ahantu muri hose muzi ko muri abafana ba Sister J n'umurazi ko tamukunda abona ikiganiro ndibaza camukunda kuko ari cool cyane gose ninyibagire kugira subscribe kuri Fibi mukagira partager j'aime commentaire tushaka cyose turahari ku bwanyu ndabakunda cyane sezera abakunzi ba televiziyo Iwacu Top TV studio Iwacu Top TV mutibagiye ndayikunda ndabakunda mu fans banje kandi mutibagiye gukora like na subscribe ciao ciao